Ku muhingamo kuri uyu wa gatanu igenekezo rya 28 ruheshi uno mwaka niho Stella Uwimana arongoye igisata cy'urwaruka mu ishirahamwe ry'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika Dikobu yashika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye ca Bujumbura. Stella Uwimana arongoye Dikobu Youth igisata cy'urwaruka muri Dikobu yakiriwe n'umuryango wiwe hamwe n'uburongoye ishirahamwe Dikobu ariwe Samuel Ndayiragije. Welcome to Burundi. Yeah. Mu kiganiro yahaye imbonesha kure Dikobu TV ku kibuga c'indege ca Bujumbura, Stella Uwimana yamenyesheje ko igisata cy'urwaruka muri Dikobu kimaze hafi umwaka gitanguye gukora, kikaba gifise intumbero yo guteza imbere urwaruka rw'abarundi baba bari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu. Uwaserukira igisata cy'urwaruka mu ishirahamwe Dikobu ahana urwaruka ruba hanze y'igihugu ngo baruvuga nabi igihugu cagwibarutse ko ahubwo goterera mu iterambere ry'igihugu hakuguma bidoga. Ico navuga no encourage abantu bakaza mu Burundi bakahabona. Mungani hani novuga yo nimba ubona hari ikintu coba improve, ikintu coshobora guhinduka, uka offering a solution, uka offering ivyiyumviro ngene ibintu byohinduka, ntuze gusa ucomplaining. Kwa twese turafise inguvu yo gushobora guhindura ibintu, tugafasha guhindura ibintu. Mu migambi ico gisata cy'urwaruka gifise nkuko Stella Uwimana Kirongo yabishikiriza harimo guterera mu gisata c'indero na cyane gufasha urwaruka ruri ku ntebe y'ishure. Uwaserukira urwaruka rw'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika rero abandanya amenyesha ko bazoronsa abanyeshure ibikoresho vyo kwishure bongerera bafashe no mu bijanye n'ubuvuzi. Igihe twatangura groupe twarabivuze ko mu myaka iza ko tugomba tuzorabe ko haba ama project wogira nko muri education gufasha abana. Nk'ubu ubunyene right now turimo establishing groupe hariya muri Amerika. Hama tumaze kugira groupe hariya establish ama project hariya tugomba tuza ino. So mu myaka iza muzotubona. Stella Uwimana arongoye Dikobu Youth yarangije amenyesha ko mu kwezi kw'icumi no mwaka muri leta ya Arizona urwaruka n'abavyeyi bose bazohurira hamwe baganire bongere bigina karanga ku Burundi banerekana urukundo ruri hagati yabo. Mwamenya kwishira hamwe Dikobu rihuza abarundi baba muri leta zunze ubumwe za Amerika rimaze imyaka irenga 2 rirangura imirimo yaryo.